Mu nyuma yo kwemeza integuro y'ibwirizwa rijanye n'ivyo kwandikisha amatongo no kuyahanahana kw'igenekerezo rya 2023 Nzero no mwaka mu ngoro y'amakoraniro y'Inama Nkenguzamateka ku murwa mukuru wa poritike abakenguzamateka baciye biga bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga uwahoze ari umukuru w'igihugu arangije amabanga yiwe ingene atekererwa n'uburusha ahabwa. Ibikorwa vy'iyo nama bikaba vyari birongowe n'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO. Mushikiranganje w'ubutungane umupfasoni Aimée Laurentine KANYANA yari yaserukiye leta yabanje gushikiriza abakenguzamateka ivyatumye leta y'u Burundi irungikiye iyo nteguro y'ibwirizwa mu Nama Nkenguzamateka. Ati iri bwirizwa rije guhindura iryari rihasanzwe ryo mu mwaka wa 2004 ngo rihindutse kugira ngo gisunge ibihe tugezemwo kuko hagiye harahinduka vyinshi kandi hisunzwe ibiganiro abarundi bagiye baragiriranira. Umushikiranganje Aimée Laurentine KANYANA yashikirije ko intumbero y'iryo bwirizwa rwo hiteka ari kuyigwego rw'umukuru w'igihugu no kumutekanya. Iri tegeko rero ahaniniya bwa mbere imvo n'imvano ya mbere uko intumbero ya mbere ari uko urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu cyacu tworoha iteka rikwiriye kandi tukarutekanya. Ibyo kurutekanya kugahera umukuru w'igihugu akirangura amabanga yiwe kandi niyo ayarangije agategerezwa gutekana agafatwa neza bivanye n'ingene igihugu yagikoreye ivyiza. Uno musi rero leta kugira ngo muri ya ntumbero yuko umuntu yabaye umukuru w'igihugu atekana akubahwa kuvyo yaba yaranguriye igihugu, ni naco gituma rero muri itegeko rishasha umukuru w'igihugu agiyeho yaratowe aronka iteka risumba uwagiyeho atatowe, tutibagiye yuko uwagiyeho pa kudeta wewe iri tegeko atarimwo itamuraba ryamukuyemwo kubera izo mvo mpejeje kuvuga. Mu nyuma y'insiguro z'umushikiranganje w'ubutungane abakenguzamateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.